icyanyuma cyari c'abajuife afite isezerano ryabo Imana yabagiriye mugabo tubona atabakizwa bari mu benshi atabakijijwe donc bobo ntiriratangura cankwe bobo turi kuri vitesse zitandukanye bo abapaye n'abajuife afite isezerano riri hari ryarabaye ko Yesu yarishikije Yesu yaramaze kuza yarishikije gusa baramuhojese biratubwira ngo Imana ngo yugaranye ngo iguca abaIsirayeli ngo kugira gushikaho ngo igitigiri c'abanyamahanga kizokwinjira mu isengero muri Rome 11 verset 35 ndibaza hariho Imana yakoze irabuganira muri uko kumaraza imitima yabo kujya bamwase Yesu bakamwica mugabo gakiza karahari haraba wabavuza abajuife messianique bizera Mesiya barahari none munsi barahari je numviriza nkurikira bo ningene bigisha ubutumwa bwiza bitandukanye na twebwe bumvirije kenshi barahari si benshi ariko mugabo byose bitegeza uko bitujana ahantu abanyamahanga bazokwinjira mu ishengero ari benshi hama Kristo agaruke hama Kristo amaze kuza rero Israeli bivuga yuko ngo bazokizwa Rome 9:10-11 nivyo yigisha ntitwavuga ngo Imana yarabataye no Imana irabakunda muri bo barakijijwe hari n'abantu bafite imihamagaro ama ministère cyane cyane dediye mu kujana ubutumwa bwiza mu bantu nkabo muri Amerika ruzuye entreta